bavuze tuti tugendere irerero abana badafise abavyeyi, harerewe abana badafise abavyeyi, badafise inshuti, badafise imiryango, ariko hariho imiryango irimwo irabitaho, kugira ngo twicare hamwe dusabikanye agafana, tubipfurize umwaka mwiza, nabo baryoherwe, bongere batwenge, nabo bumve yuko batari bonyene, hariho n'abandi babiyumvira. Tugenda tubagemuriye agasoda, ibyo bashobora gufungura, ibyo bashobora gukoresha mu bikoresho by'isuku, twayaze kandi tuvuyeyo baryohewe arakamwemwe. Uno munsi rero igikorwa gihari nyamukuru nuko cyo kwicara kugira ngo twifurizanye umwaka mushasha, umwaka mwiza w'2022. Mw'iri rerero ry'impfuvyi bise Fondation NIYONGABO baraturereye impfuvyi zigera kuri 4 kandi bakaba ari abana bavuye Marangara, mbere ari bato cyane, ari nzoya. Twashimye turavye ingene basa neza, umwaka uheze twari twagiyeyo, turabona neza cyane ko Imvukira za komine Marangara zitayeho ikomine yabo, na cyane mu kudushigikira. Duca tubona yuko tuca tugenda kwa wa mwibutsa wa kera ko umwami agirwa n'abagabo. Urongoye ikomine ya Marangara fise bahanuzi beza kandi abafasha beza, abantera intege, bigatuma naje ndonka inguvu zo gukora. Ico namaze kubona nuko ibintu bijanye no kuja hamwe, imvukira zikaja hamwe mu butandukane bwazo, aho ziri hose zikaronka ikintu kibahuza, bagahuriza hamwe umutima n'inama n'uburyo nabwo nyene buca buza. Ni ikintu twabonye gifasha. Ubwa mbere na mbere abantu baca bakundana, abantu bagaca bumva yuko ari bene mugabo umwe, bahurira ku gikorwa kimwe bakakirangura atawusamaye, kandi twasanze umusaruro ucuboneka kandi n'ingoga. Turiko turabona ko umurindi turiko muri komine ari umurindi mwiza cyane, ku buryo bw'uko hamwe nk'abari hanze y'ikomine duhamagarira nk'abari hanze y'igihugu ariko ari imvukira za komine Marangara kuharonkera ikigo, baze barabe ugatumbi wabo ati mbega aho twataye uruzogi hameze gute, abahari abageze mu zabukuru bimeze gute, abishinga amarigara batazi yuko iyo turi hanze twe dukora tugacoka gusumba mbere abari mu Burundi bimeze gute, baze babacira umugani. Nabwira ati oyaye byiza mu kurima ugafungura wakoze, kandi ibyo byose tubisoma no muri Bibiliya kuko handitse yuko ari tuzoca kurisha yacu maboko kugira dufungure, uva tuzorya turushe utegeza gukora yo kudufungura. Ibyo umuntu akena mu mutwe barafise rero ubumenyi bwinshi, nibaze babwigishe batoyi babo, babwigishe abo basize ku itumba, aho babona batokwishoboza babaterere. Rero turanezerwa cyane ko natubona indongozi zibuka aho bataye uruzogi, bakagira n'urukundo mu bo babana, bakavuga ati bari abantu tubazamura.